Bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Burundi bwiza turabaramukije. Uyu n'umwanya wo kwashikiriza amakuru mu Kirundi nayo akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Umusitanteri wa komine Mutimbuzi arabandanya kwifatikanya n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi. Umunyababanga w'umugambi CNDD mu ntara ya Bujumbura yarasozereye ingendo yariko aragira muri komine Mutimbuzi. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru rirabandanya mu ntara ya Bujumbura. Reka tongere tubahe ikaze rero inkuru imwe ukwayo. Umusitanteri wa komine Mutimbuzi Simeon Butoyi ari kumwe n'urongoye inama mpanuzwajambo ya komine Mutimbuzi nyene ariwe Jean Paul Ndikumana barifatanije kwa 12 ntwarante uyu mwaka n'abene gihugu bo ku mutumba wa Kirekura ya 14 bari kumwe n'abagize amakoperative ya Sangwe na Vaso aho hari mu bikorwa byo gusigura ibarabara gitwa dorsale rifatanya amabarabara abiri ariyo transversale ya 14 na transversale ya 13. Umukuru w'umutumba Egide na Karutimana inyuma yo gushimira komine ko yabafashije mu kubaronsa imodoka ibafasha gusanura ibarabara yaramenyesheje ko abene gihugu ko uyu mutumba bipfuza kuronka umuyaga nkuba. Tumukurikire. Murabona yuko abene gihugu bagiye hamwe bagasidukana n'iyonka mu bikorwa by'iterambere aho mubona by'ukuri ibarabara risigare nyabagendwa kandi twaba dushima ukuntu komine ishikara kudufata mu mugongo aho dufashije ibene 31 za dipine yongera idufasha n'intebe ku mashuri yacu abana bakaba bashima kandi bakenguruka manze mu duhahera amashimeshi cyane. Ico rero banyakubahwa musanteri abene gihugu baho ku 14 baragikenguruka cyane bimwe bivuye ku mutima muga rero bakaba basaba by'ukuri nkuko muri abavyeyi mwamwe badufashe mu mugongo abene gihugu rero bo mu 14 banini iteka ryo kubamenyesha by'ukuri ko bakeneye kuba ahantu haka hari amatara kugira babe ahabona. Mu ijambo giwe Musitanteri Simeon Butoyi yarashimiye abene gihugu kuri uwo mutumba ngo ku kuntu bitaho ibikorwa by'iterambere niko guca anabibutsa ibyiza bya leta. Ibikorwa n'ivy'iwanyu n'ivy'iterambere ryanyu ivyo leta yabahimiriza kuva mu ntango ico gihe ubu murabibona yuko turiko turabibamo. Abakenyezi bibaruka ku buntu kera barafungirwa mu bitaro, abana bavugwa ku buntu gushika ku myaka 5 mu mashuri y'intango biga ku buntu uretse utuntu duto usanga rimwe na rimwe bafasha ku mashuri. Ku kibazo kijanye n'umuyaga nkuba Musitanteri Simeon Butoyi yaciye asaba urongoye inama ya komine asanzwe anavuka kuri mutumba ko ico kibazo yogishira mu nteguro y'indinganizo y'ivyo komine itegekanya kwiga kugira ngo iki kiringo ntikize kirangire abo bene gihugu atararonswa umuyaga nkuba. Niko guca amenyesha akarusho abanyakirekura bazogira nibaronswa amatara. Karonka amatara ushomeri buzogabanuka gusudira mu karere hari aborozi amatara barashorerwa mu karere muri mu gisagara umuzo yakanyisha ahanyene makafeteria karonka amahera n'ibindi amasaro abasore bashomeri bazigura amasaro do coiffure ubushomeri bugabanuka. Musitanteri Simeon Butoyi akaba arangije asaba abanyakirekura kubandanya basanura amabarabara no kubandanya bagira umutima w'urukundo no gufashanya. Mu ngendo yaramaze mu misi mu mitumba igize komine Mutimbuzi umunyamabanga w'umugambi CNDD mu ntara ya Bujumbura ari kumwe n'abagize ibiro by'umugambi mu ntara basozereye izo ngendo kuwa 11 ntwarante uyu mwaka umutumba wa Rubirizi. Ivyo biro bikaba byari byatewe iteka na buramatari w'intara ya Bujumbura Engineer Desire Sengiyumva musitanteri wa komine Mutimbuzi Simeon Butoyi n'urongoye inama mpanuzwajambo ya komine Jean Paul Ndikumana abo nabo bose bakaba basanzwe ari abagumyabanga. Mu ijambo giwe Ngashimana akaba yasavye abagumyabanga gushigikira imigambi yose ya leta mvyeyi leta nkozi ngo kuko iyo migambi iva mu mugambi watsinze amatora. Dutegerezwa gushigikira leta imigambi yose ya leta mvyeyi leta nkozi. Imigambi iriko yarangurwa mu gihugu iva hehe? Mu mugambwe watsinze amatora. Mwavyumvise?
imigambi yose iriko irarangurwa mu gihugu iva mu mugambwe watsinze amatora. Navuga ati sakwanka akuraga so akwanka akuraga ivyamunaniye. Hariho rero ibikorwa vyinshi leta mvyeyi leta nkozi iriko irakora kugira ngo irabe ko vyoja ku murongo. Vyinshi vyari vyarapararanganye mu bisata bitandukanye, ari naco gituma ibikorwa bimwe bimwe uza wumva bene gihugu bavuga ngo waha hantu turarenganijwe, aha hantu bigenze gute. Nagira ndabibarize, twebwe twaratoye indongozi, izo ndongozi nizo zitegerezwa kutubonera imbere iyo tuja. Umunyamabanga w'umugambwe mu ntara Bujumbura Nkeshimana akaba yasavye indongozi gukunda abenegihugu, abenegihugu nabo abasaba kugamburukira indongozi. Akaba yasavye abagize komite z'umutekano zorekeremo bose gutaramira amahoro n'umutekano ijoro n'umurango, ugwaruka nago aca rusaba kugira indero no kubaha, kwiga amashuri no gukunda igihugu. Mumenya ko ivyo birori vyo mu Rubirizi vyasozerewe no kwakira abanywanyi bashasha bashika 49, abo nabo bakaba baje bavuye mu mugambwe CNL. Mu makuru y'inkino, igihiganwa ryo mu cicaro ca gatatu ryatunganijwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu ntara Bujumbura ryarabandanije mu mpera z'indwi iheze ku kibuga c'Imatara muri komine Nyabiraba. Umugwi Tanganyika City wo muri komine Kabezi, abo bambaye impuzu zirabura, watanye mu mitwe n'umugwi Les Amis de Nyabiraba, abo bambaye amabutura yirabura n'urupira tugomba gusa n'icatsi. Les Amis de Nyabiraba akaba ari watahukanye intsinzi y'ibitsindo 2-0 bwa Tanganyika City. Ivyo navyo bikaba vyinjiye mu gice ca kabiri bitsinzwe no mu kinyumwe ari we Gustave Ndenzako. Bagenzi namwe bakunzi ba radio television Burundi Bwiza, reka tubashimire ku kuntu mwariko muradukurikirana. Amakuru yacu rero aho niho arangiriye, tuzosubira naho utaha.